Reka ndabaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi mu makuru twatorokanije kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abenegihugu bo muri site Sobere babandanya bahura n'ibibazo bitandukanye n'inzara irimwo nayo abenegihugu babomorewe amazu kuko bari bubatse mu bibanza bitari vyabo. Gushika kuri ino saha baracariha ikori y'ubutaka naho habomowe harimwo. Reka ndabaha ikaze mukanya ni donate. Ndasubiye kuba ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha abenegihugu bo muri site Sobere komine Mutimbuzi n'intara ya Bujumbura ngo barugarijwe n'ibibazo bitandukanye n'inzara irimwo kuko bamaze igihe atawo baronsa ibifungurwa bagasaba leta ko yosubira ukubibuka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Angene Grita irakoze. Abenegihugu baba muri site ya Sobere komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bavuga ko inzara ibica bigacika muri iyo site ku buryo abana n'abakuze bafatwa n'indwara zitandukanye kubera iyo nzara nk'uko umwe muri aba vyemeza agasaba ko leta yobibuka. Gufungura ntitugifungurirwa kare ko dufite ishirahamwe pame ryaratwitaho ariko ikiringo kiraheze nk'icamezi 3 arenga canke amezi 4 tudafungurirwa. Ibibondo bituraremvye abana bararemvye cyane na malaria kubera inzara. Ingwara nyinshi zica zaduka kubera inzara. Ubuzima ni bugenda neza utafunguye. Turasaba leta amashira hamwe yoshigikira leta kugira ngo dufungurirwe nk'abanyagihugu bari mu gihugu cabo c'amavukiro. Nayo shimira Imana Aime Claude umwe mu barongo iyo site aremeza ko ico kibazo gihari kuko ngo n'abahora babafasha haheze igihe kinini bataza. Akagira ko asaba leta kwitwararika ico kibazo byo gufungura kibazo gikomeye cyane twaraciye igihe kinini cyane hafa amezi 4 arenga tugomba twinjire muri 5 atamfungurwa ziboneka. Turasaba leta ko bubandanya badushigikira ko leta iradufasha muri byinshi n'iki kibazo cyo gufungura naco nyene leta yogifata mu minwe. Iyo site ya Sobere rero ikabigizwe n'imiryango irenga 1000. Abenegihugu bamwe mu gisagara ca Bujumbura babomorewe aho bari bubatse bidakwiye ngo barafise intambamyi kuko gushika kuri ubu bariha ikori y'ubutaka kandi harabomowe kubera kutamenya. Ni nkuru ya mugenzi wacu Gilles Vernet Nakimana. Mu gihe hasigaye imisi 14 ngo ikiringo co kurihira ikori ry'agataka rirangire abenegihugu bari bubatse mu bibanza batarekuriwe babomorewe. Bamwe mu bo twayaze bakaba babandanya bariha ivyo bibanza ku kutamenya. Amakuru dukesha meni ya Bujumbura amenyesha ko hari hasohowe itangazo ribamenyesha ko bopimisha ikibanza gisigaye bagakuramwo ahabomowe imbere yo kuriha iryo kori. Nubwo biruko hari abandi babimenye nk'umwenegihugu asanzwe bamuce bitoka mu gisagara ca Bujumbura agasaba ko n'abandi boza barabaza amakuru bagenzi babo. Kajura bazangere bigenda ubu nitukura mu bujuju hakera. Ubu abantu bafise ayo weshi bize wowe utamufise mu muryango hariyo yize urabaza neza cyangwa baza abagenzi ibi nibindi ko bimeze uko bivyogenda gutewe naho ndihira Cesar hariya ibihumbi 186 ubu nsiganye 5R ndiha ibihumbi 172 bivanye n'ukuntu nace nongeza handi mu rugo kubaka mu rugo. Tariki ya nyuma yo kurihira iryo kori izorangirana n'igenekerezo rya 30 ntwarane. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'umukino wo koga ngo rigiye kurosa Uburundi pisine ifise uburebure bw'imetero 25. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Hussein Musalamu arongoye uwo mukino kw'isi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Reimo Prospere niyo nkuru. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ry'urukino rwo koga FINA Hussein Musalamu yagendeye Uburundi kuri no 16 ntwarante uyu mwaka turimwo. Uyo muyobozi w'urukino rwo koga ku isi yose akaba yakiriwe n'urongoye Seno urongoye urukino rwo koga mu Burundi n'umuyobozi mukuru w'inkino mu bushikiranganje bw'inkino. Avuye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye yahereye kugendera ikigo Olymp Africa kiri mu Nyabugete akaba yakiriwe na Lydia Nsekera arongoye ishirahamwe Seno. Hakwirikiye urugendo kwishirahamwe ry'urukino rwo koga
riri kuri Entente Sportive aho yakiriwe n'abasogomba Cassien arongoye ugo rukino mu Burundi. Mwijambo ryiwe urongoye urukino rwo koga mu Burundi basogomba Cassien yashimiye uyo muyobozi ku rugendo yagize mu Burundi, yongera aramumenyesha ko yaba umukuru w'igihugu yaba umushikiranganje w'inkino bose bari bifuje kumwakira ariko bakaba bafatiriwe n'amabanga y'igihugu. Nawe urongoye urukino rwo koga ku mugabane wa Afrika Ramsami Samba Sivene yasiguye icivugo c'uno mwaka ukoga n'amagara meza, ukoga kuri bose. Ati abantu bose bazi koga, iruhande y'amagara meza nta muntu yosubira gutwarwa n'amazi. Mwijambo nyamukuru ry'urongoye urukino rwo koga ku isi Hussein Musalam ati twavuganye n'abarongoye Seno, twavuganye kandi n'abarongoye urukino rwo koga hatibagiwe abaserukiye leta ingene twoteza imbere urukino rwo koga. Kubw'ivyo hazokubakwa piscine y'imetero 25 z'uburebure, ico gikorwa kikazokogwa mu kiringo c'imyaka 4. Hussein Musalam akaba yagendanye n'abantu 10 barimwo urongoye urukino rwo koga ku mugabane wa Afrika hamwe n'umuyobozi nshingwa bikorwa ku isi. Ishyirahamwe Star Times ibandanya inezereza abanywanyi bayo ikabamenyesha ko kuva ku munsi w'ejo hazotangura utuganuke tw'amayinite, dekodere hamwe na Smart TV, akaba ari mu ntumbero yo kwitegurira guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jessica Karene Ingabire. Mu ntumbero yo guhimbariza hamwe n'abakunzi bayo umunsi mukuru wa Pasika kuva ku 15 ntwarante, Star Times yongeye kugabanya ibiciro haba ku mitekero hamwe no ku madekodere yose ku batari kubayagure. Ikindi naco nuko zambonesha kure da Smart TV zo mu bwoko bwa Samsung zihari ku bw'abakunzi babo nk'uko bishikirizwa Jean-Marie Nyimaruta arejwe ubuhinga. Ni kwa nywanyi bacu ba kera aho umuntu asanganywe dekodere aguze amayinite ya bouquet yahora agura aheza akabona bouquet yayo iri hejuru amezi 2. Kandi n'abasanzwe bataraba abanywanyi ba Star Times nabo turabatumiriye ko bari ibujumbura no micungararo yabo. Dekodere yahora ku 55 uzatwayishize ku 45 harimo bouquet y'ibihumbi 34 indani, ariko kandi no kuri dekodere y'urutaro ikora cyane hagati mu gihugu yahora ku 65 buri ku 50 kandi harimo amayinite naho ni 34. Bamenyesha kandi yuko dusanganywe dufise amateleviziyo ari mu bwoko bugezweho bita Smart TV. Ni televiziyo nini cyane 43 pouces ndetse na 40 pouces, ushobora gukoresha YouTube, ugashobora gukoresha Facebook, internet, nazo ziri ku giciro ca promotion. Uyu muyobozi nyene amenyesha kandi ko abana bo ku myaka yose abagabo n'abagore batibagiye kubazanira amasheni mashasha. Saduse nandi mashene mashasha twamaze gushiraho cyane ku bantu bakunda amafilm d'action. Hariho chaîne shasha Blaze TV ni nimero 67 ku bakoresha antenne sans, ndetse ni nimero 669 ku bakoresha antenne y'urutaro. Abadamu hitwo bibagira dufisa amaseri meza kuri za Novela n'ahandi hose za RTL. Bana n'abagenzi bacu nagomba ndabamenyesha yuko amashene ya dessin anime ahari ku bwinshi kandi bifanye n'ingene umwana angana, aho guhera ku myaka 3 yonyene ndetse kubandanya ushobora kubonka dessin anime igukwiriye. Bakibutsa ko kuba ari mu ngendo canke ahandi bashobora kurikina Star Times bakoresheje Star Times On, kandi ko rwa rukino rw'ibihangange byo mu gihugu ca Espagne El Clasico ruzohuza Real Madrid na FC Barcelona muzorukurikirana kuri Star Times ku munsi w'Imana. Bona akazi na kamwe kahariwe umuntu umwe, ha umugore canke umugabo ngo arashobora gukora akazi kariko kose mu gihe abona ko gashobora kumutunga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Cravere ruca mu vyuma. Muri iki gihe tugezemwo biramaze kugaragara ko atabikorwa canke imyuga yahariwe gukorwa na bamwe canke abandi, yaba abagabo canke abagore. Umwe mu bagabo basanzwe bakora ubuzi bumwe bumengo n'ubw'abakobwa canke abakenyezi, aho twovuga nk'ivyo benshi bita makeup, gusuka imishatsi n'ibindi. Abo twashoboye kuvugana batubwiye icatumye bahitamo gukora bene iyo myuga. Byerekeye maquillage ku muhungu nka jewe ni ibintu bisanzwe, kuri jewe ni ibintu bisanzwe, mbona ko atableme ihari. Gusa ari abantu benshi batangazwa na jewe ko n'undi muhungu akora akazi k'abakobwa. Ubu aho isigeze na akazi k'umuhungu cyangwa k'umukobwa gahari. Ese kubera imyuga atari myinshi kandi ikintu cyiyumva mu gukora, hari igihe cyiyumva mu ukagikora nkatara yiwawe, hari igihe ubyumva n'ibindi. Ariko naho biruko ngo hari intambamye bahura nazo, ariko bagahamagarira umwe wese kuzirengera maze agakora ico cose yumva ko ashobora gukora kandi agikunze. Hari igihe
hari igihe aho mukorana kenshi bivaye n'uwo dufate nk'umukorera kubera hari igihe ukora akazi atari iby'iwawe agukorera nk'ibindi ugasanga muraka nk'utuntu tumwe tumwe ugasanga ugiye nk'ahandi abakiriya bawe ufise barakupfuyeko. Abahungu barasiga amavyanwi, abahungu barasukuza abagore mu mutwe, ko hari abahungu bafashe n'impuzu z'abakobwa, ko badatangazwa n'ibyo, batangazwa n'abahungu basiga abakobwa gusa. Byose n'akazi. Ivyo biruko mu gihe turi mu kwezi kwari umukenyezi mu ntumbero yo kumutera intege maze yubahuke gukora atamakenga, ako kazi kose womengo kahari umugabo kuko nabo bakora imyuga yose ishobora kubabesha hatabwoba. Amazi afise akamaro kanini ku buzima bw'umuntu, ng'iyo yanyoyeho ukivyuse bikarenga. Ivyo bivugwa n'umuhinga mu vyo gufungura neza Claude niyimbeshaho tumukurikiri. Amazi n'umuganga wa mbere mukuru, n'umuganga adasanzwe kuko amazi afise uruhara runini cyane mu gutunganya neza umubiri. Ubwa mbere bwobwo amazi ibice bitandukanye by'umubiri byubatswe kugira bikore neza nuko bironka amazi. Umuntu arakeneye kunywa amazi ari hagati na cyane bivanye n'uburebure canke ibiro uburemere umuntu afise. Umuntu arakeneye kunywa amazi ari hagati y'amaritiro 2 ku munsi kuduka, kuko arashobora kurenza amaritiro 2 bivanye nuko afise ibiro vyinshi. Amazi akenewe cyane afise akamaro kanini cyane ku mubiri w'umuntu ni amazi umuntu anywa mu gitondo akivyuka. Ayandi umuntu aciza arayanwa mu mwanya wo gufumbere ko afungura iminota 30, arafasha yandi yanyoye mu gitondo kugira ngo aze kuronka amate akwiriye anoza ibifungwa. Amazi nayo anywa aheje gufungura ayanywa amasaha 3 aheze. Iyo rero anyoye amazi aheje gufungura bica biza koza kwegeranya ibisigarira by'ibifungwa byasigaye mu mushishito, hanyuma umushishito ni byiza ko uguma utarimwo ibifungurwa canke ururaruto. Rero uwo muntu atanywa amazi ntiyitega ubuzima bwiza, arashobora kuba abona umenga aragendagenda arabayeho, ariko ugiye kumupima ukaraba ubuzima bwiwe bwarononekaye cyane. Rero umuntu kugira abeho neza agira amagara meza ni byiza ko yonwa amazi neza kandi agakwiza amazi akenewe mu mubiri w'umuntu. Naho yonywa ibindi binyobwa birimo amazi, ayo mazi nta kindi kintu asubirizwa. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana, shimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Nibagiye gushimira Jessica Karene Ingabire yarayahagarariye. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi.